ubunebwe n'umwansi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye. Turashoboye ni iganiro cyo kuvuga rw'intara ya Gitega, aho duha akanya abenegihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ivyo ariko barangura birata, ndetse vyotuma n'abandi bakura icigwa. Bakunzi b'ibiganiro ndetse n'amakuru bica ku rubuga rw'intara nziza ya Gitega, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi. Ikiganiro turashoboye kiba yagira bimwe mu bikorwa vyiza byo guteza imbere intara ya Gitega biriko bikorwa n'abenegihugu bo muri iyo ntara nyene. Nshuti bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega, reka tubaramutse tubahe n'ikaze mu biganiro ndetse n'amakuru bica kuri runo rubuga rw'intara ya Gitega. Muri kano kanya nashimye kubereka bagenzanje tugiye guhora dukorana ibiganiro nk'ibi, na cyane cyane ikiganiro turashoboye kigiye kuza kiraca hano ku rubuga rw'intara ya Gitega kibamenyesha ibikorwa bitari bike biriko biraranguka hano mu ntara ya Gitega, ibikorwa byo kwiteza imbere twishikira na cyane cyane aho basanzwe barangurira iyo mirimo, kugira ngo abatari bake bibahe akunguko, bibafashe kwiga no kumenya ibikorwa biteza imbere intara ya Gitega biriko birakogwa na bamwe n'abandi, na cyane cyane ko dusanzwe turi muri leta nkozi, leta mvyeyi. Nkuko mubibona rero n'umupfasoni turi kumwe tugiye gufashanya muri kino kiganiro turashoboye kigiye kubagezaho ibitari bike hano mu mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Reka ndamusabe atwidondora. Reka ndabashimire cyane, nitwa Kaze Ela Sheila, mugiye kubana nanje mu kiganiro turashoboye. Mbega Kaze Ela Sheila ninde, asanzwe avuka he? Kaze Ela Sheila ni umupfasoni sanzwe mvuka muri ntara ya Gitega. Mbega nakaye kamotera abigeme ndetse n'abakenyezi muri rusange bo ngaha Igitega kuri ibi bikorwa tugiye gukorana? Nagomba gutera akamu umukenyezi wese wo ngaha muri ntara ya Gitega ndetse n'umushinga ntayo bari ngaha mu ntara ya Gitega, ko yo haguruka twese tugahaguruka tugakora, hama ikiganiro turashoboye kiriho ku bwanyu. Arakoze cyane Kaze Ela Sheila, reka ndamushimire, ariko kandi ndi kumwe n'ubundi, reka nawe nyene ndamusabe abidondore. Jennifer Fernand Imana, sanzwe mbanganye mu Gitega, hama nanje bazoza ntimako ntibazombona, gusa tuzoba turi kumwe kenshi mu kiganiro turashoboye. Hakuru nzokwibanda ahanini kujanye n'amayimaje, kuko nzoba ndiko ndabafatira amayimaje. Nuko rero nkuko mwamaze kubabona, abo nibo tugiye guhora dukorana kino kiganiro turashoboye hano mu ntara ya Gitega. Kumbure twegera batari bake, nibaza yuko tuzogera ahashimishije, kuko turagomba yuko muri ino leta nkozi, leta mvyeyi, dufasha bene gihugu bo muri ino ntara yacu nziza kubandanya bashika kwiterambere, gushika kwihangiro giterambere. Novuga haba mu bitari bike bitandukanye tuzogenda dukorana. Muri kano kanya rero turi kumwe n'umushinga ntahe twagendeye mu bijanye n'ibikorwa ariko ararangura hano mu ntara ya Gitega, yibanza hanini ku bworozi bw'inkoko ndetse n'ibindi biraza kubitubwira. Reka tumusabe atwidondora. Ku mazina nitwa Ndayisaba Gregoire, nkaba nsanzwe mvuka mu ntara ya Gitega, mba ngaha mu Magarama aho bita mu Gahera, ariko nsanzwe mvuka muri komine Giheta, umutumba n'ikibogoye. Ndubatse, ndafise umugore n'umwana umwe. Tubasanze ngaha ku Rusaga aho musanzwe mutuye, dusanze kandi hari ibikorwa bitari bike muri ko murakora. Mbega uyu mugambi wo korora, twabonye ko hari ubworozi butandukanye, mushaka kubwira bari kwaratwumviriza mwahisemwo korora iki, ni kiye cyabitumye kugira ngo mushobore kuba mukora ubworozi nk'ubu turiko turabona? Mu bisanzwe kijanye n'ubworozi bw'inkoko biri kumwe n'ubworozi bw'ingurube, ni ikintu natanguye kuva nkiri umwana, kuko nakuriye mu muryango nuvuga ko ufise amikoro make, kuko ari umuryango udafise ukuntu woshobora kumfasha kubijanye n'ubuzima bw'ishure, kuko ndibuka ko abavyeyi bagejeje kumfasha ndi mu mwaka wa gatatu. Maze kugira mwaka wa gatatu rero mbonye ko bitari bukunde ukuntu bashobora kumfasha mu bijanye n'ivy'ishure, nca gutangura kuza ndorora tuga dukoko utubita tw'ikirundi, ngura 2, ngura 3, ngura 4. Rero mpavura
ndaza ndirihira udukoresho tw'ishuri nguru dukaye nguru tu uniforme ndabijamwo aho nageze mu mwaka wa 4 w'amashuri y'intango ndanagura n'agatongo nguriye data wacu ariko aragurisha kugira aje kubibujumbura gapima imetero 9 ku 16 ndagakunda kubera nagakuze nkiri umwana hanyuma ndiga ndaja mwaka w'indwi ndashika mu 11 ndamara amashure ya normale aje amashure aje n'ivyo bwigisha maze kuyamara mu 2014 nsanga akazi kugira ndakaronke ubu biragoye kandi urabona ko muri leta ariko batwigisha ko umumwe wese akwiye gukoresha ayiwe maboko ntajyane ngo nuko nizi by'ubwigisha ndo kwa manondere mu by'ubwigisha inca ntangura rero kurondera uburyo no kwiteza imbere niho naciye ntangura kuja mu mashira hamwe udushira bakorera ku mutumba aho sanzwe mvuka mu Kibogoye ko kuziganya no kuguranana nca ndatujamwo ndatugiyemo twaziganya amafaranga 200 kundwe umugabo twarashikana ku gihumbi ko twakora ivyo bita imitahe 5 maze kubibamwo rero incamba nk'umwe mu mboneza zo kuri uwo mutumba rero maze kwitwa imboneza niho nagiye ahantu ndiyumvira mbega kwitwa imboneza ubimboneza ryari kugira witwa imboneza niho naciye mfata kanya nca ntangura mu vyo korora naragurana nk'ibihumbi 10 nkaca ngenda 5-6 nkabiguramwe inkoko mu nyuma nimba bantumiye mu nama mu nyigisho ngiye kuronka ndose mwo 30 narinzi ko 25 ndabiguramwe ingurube ncanja muri ivyo hanyuma ncavuga ni none aya mase nayo ndiko ndaronka no yakoresha iki nca niga umwuga nawo korora itomati naja mu ndimo norora itomati ngurisha amafaranga ndose ndonka ivyo kurya vy'ingurube ndonka ivyo kurya vya za nkoko ndaduga aho nigeze gushika ku ngurube 9 noroye ndi muhira mu mwaka wa 2015 rero iyo ndiko ndigisha ugwaruka ku mutumba narindi ko kubijanye n'ivyo kwiteza imbere nabajana muhira nababwira ingo murabe nkabereka inkoko mfise ko nari nageze ku nkoko zishika 24 zigaza indundi nkabajana muhira nkabereka nti jewe igituma ntigera mbura amahera yo kuziganya nuko iyo amagi abonetse ndayashoye mba ndose amafaranga yo kuziganya ko naberetse inkoko mu ndwi ndashobora kuronka amagi 3 ndaronka kuronka amagi 5 ayo magi rero ndagurishije byatuma ndiko ndarondera amafaranga yo kwibeshaho nja muri ubwo buzima hanyuma mu 2017 nacengira amahirwe nca ndonka ahantu nshobora kuronka akazi na hari muri kere mishamwe bita Heja uko nige nsanzwe narindi mu byo kuziganya ndabibamwo aho nakoreye mu ntara ya Ngozi muri komine Busigurwa rukagwaho n'ubu ruracanye kugura kubera nabasigura uburyo bwo kwiteza imbere nimba ngize amahirwe yo kubaha inyigisho formation nababyanте amafaranga nzoyabaha ku munsi wa 5 kugira ngo batahe nimba baronka bitanu ku munsi nababyante ndabizi ko mwaje munamaguru reka ndayababikire nzoyabaha ku wa 5 ku munsi wa 5 rero bose nabajana mu isoko hababyanti muri 2025 ndaguhaye kuramwo 5 canke 10 ugure mwicu uja korora hama yasigaye nayo ugenda uyabandanye uyakoresha ibindi byo kwikenura bishari no saha n'ubu ndafise abaguma bantelefona mubona afashije rero maze kuza aha Igitega iyo nakora Ingozi akazi gaheze kwera projet nacenja ngahe Igitega nshitsa Igitega nca ndegera umushinga nayo yitwa Wilbert Dusabe asangwa ari n'umuhinga nawo mu byo korora amafi ndamusaba ko yonyigisha ibijanye no korora neza amafi no kunagura kubijanye n'ivy'inkoko ndibuka ko namaze indwi zibiri imba muhiriwe mu gisagara ca Bujumbura hasanzwe aba nabaze hindwi zibiri ariko arabinyigisha jo namushimiye ruko yanyigisha ku buntu nta mafaranga namuriha kuko namusigura ubuzima ndimwo amaze kubinyigisha nca negera uwundi muhungu yarasanzwe afise ubuhinga bwo gukora ziga mashini ziberuza inkoko nca ndamugurira imashini ijamwe amaga 200 y'ikirundi imashini nshobora guhindukiza amagi jewe ntiyari automatique bahita kuveze manuel nca ngura ijamwe amagi 200 maze kuyimugurira nca muhira mu Giheta ntangura kubikora ndabikora rimwe kabiri gatatu mbona ntanguye kuronka amafaranga ntanguye kuronka imiswi ngurisha benshi baraza no kungurira hariho nabaza kuraba ukuntu ndabikora mu nyuma Imana habira nantera niteka nca ndaronka ahandi nkora irindi shira hamwe nkora kubera ibintu nsanzwe ndabirimwo nca nkora mushira mu rya FVS umugenzi w'abana mugana avuze ni naho ndosaho nkora umwuga wiwanje sinzokwigira ndawuheba mu 2019 niho aho nakora nacenja gusaba ideni ngiye gusaba ideni bacarampa ideni incangura
iyi parasera niho haha mubona aha sanzwe ntuye aha mu gisagara ca Gitega aha mu Magarama aho bita mu Gahera naciye ndahagura rero maze gusaba ideni bica nsanga kuko mu 2019 nasubiye inyuma gatoyi niho naciye ngira mariage naragize mariage kugira ngo ibyo mba ndiko ndakora nirukanga ndonka umuntu asigaranira utuntu muhira asigarara bindabira uko je navuze ni sinihutira gutwara uwize ahubwo nihutira gutwara umuntu azokumva ibyo ndiko ndakora hama kanshigikira cyasanga rendo rose umufasha tuvyumva kumwe asigarara ndabira ibitungwa mu gihe naje ndiko ndakora akazi nsanzwe ndiko ndakora rero mu mafaranga nasavye mw'ideni byaciye bituma nsanga mpembwa amahera make nshobora guhemba amaganje avuga nti ko nsanzwe mfise imashini reka rero mbandanye nkora uno mwuga rero ubu ndaberuza cyandagira n'amahirwe ncandaronka n'undi mugabo ampa iyindi mashini niniya ishobora kujamwa amagi 156 ndabanjana ndabikora ubu ndashobora kuberuza imiswi 1000 imiswi amajana 7 bivanye n'amafaranga mbafise ndashira y'amagi hama nkaberuza iyo ni miswi meruka kuberuza izo imaze 3 izo ziri hasi aho gatoya zimaze 3 hariho nizo mfise harya zishika 18 zisanzwe zitamagi kugira ngo asahiriza ayo magi kuza ndagura ivyo korora imiswi ndiko ndaberuza rero niko kazi nakoze aha murabona naho ko ndiko ndafyatura nasanze iyi parasera nayo mfise navuze nti irivu ndashobora kuzoriyora nkasanga ngiye kurita kumbe ndarihomvye kandi no kuriyora izo ntwara umwanya munini cyavuga nti muno mwanya ntararonka amafaranga kugira ngo nubake inzu niniya ko nabaye ndubaka ntoya kugira ngo ndubake inzu niniya reka aya irivu mbe ndarikoresha nk'umugambi irivu rero nabaye ndarikiratura mu matafari kugira ngo bimfashe kuzoba ndakotira ahantu nshobora kuba ndiko ndatungira inkoko kurabona ko naranagerageje kubaka ko navuze nti nasanze parasera ishobora kuba nto naciye ngerageza kugira ubuhinga kuko hasi naciye ntunga ingurube zishika 4 maze gutunga izo ngurube cyasanga hejuru hariho ikirere noba ndiko ndahomba nca ndagishira ku imbaho hejuru ndasasa neza nca ndubaka hejuru kandi kugira ngo naho ndahatungira inkoko kugira ngo ikibanza ngo menda kironka rero mugabo ndabona ko naho hantu nagize hambana hato ico gituma rero ndiko ndafata umugambi wo kongera kugira ngo nubake neza hanyuma ntangure korora ivy'inkoko rero urupangu ni narutoyi urabona ko ntaragira urupangu rumeze neza ushobora no kumbaza ati none izi nkoko ziba hehe zigenda gute ndafise ibintu nshobora kubakira ndazishiramwo ariko ndanafise n'umuzamu ndamuhemba amahera ku kwezi 30 ashobora kuzindabira mwijoro hama ku murango zikaba zira handi kubera umufasoni wanje nta kazi afise mugakazi afise nakakora akazi kajya umuntu ashobora kubahembwa ku kwezi akazi akora rero naka ko kundabiriza inkoko aregeranya amahera y'amagi hanyuma ayasigaye amagi akayaguramwo ivyo kurya ayandi nayo ivyo kurya vy'inkoko ayandi nayo akacaza arayabika niyo ariko aradusahiriza rero muri no minsi mu bikorwa umuntu asanzwe ariko arakora ubu vraiment ndashima cyane kubera no muhiri wanje urumva ko nagize mariage vuba ariko ntivyatumye ntagira abana baba muhiri wanje ubu muhiri wanje haraba abana bashika 4 batatu biga umwe yiga mwaka w'11 babiri biga mwaka umwe yiga mwaka w'12 babiri biga mwaka w'11 hamwe n'umukobwa ndabira umwana amuhira ndabafata nk'abana biwanje kuko nabo baransahiriza ubu ndiko ndabigisha kuko umwe wese ndafise inkoko namuhaye kugira ngo nawe ndamukuze ndamurera ndamwigisha uburyo nawe ashobora kuzokura mu buzima asanzwe nabigeme ariko ndabereka ko nabigeme bashoboye kuba nabo bokora ibikorwa ubu bavuye kwishuri barashobora kugenda bagahiga utwatsi bakahirira ingurube bakaziha amazi inkoko bakaziha ivyo kurya urumva rero nivyo bikorwa asanzwe ndiko ndakora kandi ndabona ko ejo hashobora kubaho hameze neza cyane kukijanye n'inkoko twabonye mushinga ntaye ko inkoko ziragukundiye bimeze neza cyane mbega n'ubuhe buhinga ukoresha ubwoko bw'izi nkoko uri kurorora muri iki gihe ni inkoko zimeze gute uzigaburira gute kugira ngo zishobore kugukundira n'ubuhe buhinga muri rusange ukoresha kugira ngo zishobore kuba zirondoka nk'uko twabibonye mu bisanzwe kugira ngo norore ubwoko bw'inkoko nabanje kwegera abahinga bandi bansumvye ubumenyi kubijanye n'ubworozi bw'inkoko kugira ngo menye mbega ko mba ngahe Gitega nubuhe bworozi bushobora kuba bwonyorohera ndiko ndakorera ngaha bwonyorohera kugira bwo haba
kuko urabona ko abandi usanga mu kuberuza umuswi bisaba ubuhinga bwinshi kubera asaba ko haba hashushe birasaba ko aho uri kurazororera haba ari ahantu hameze neza ariko nanje murabona ko amikoro aracari hasi gato ariko naragerageje ndegera ba Wiliberi ndegera abandi bahinga bibujumbura hari naho byansaba ko nje mu formation yaho nkirihira itike kugira ngende kubikurikirana niho banyigishije barambwira bati hari ubwoko bw'inkoko ubu buharawe cyane kandi buresista bo kuvuga burinda ingwara canke bukarinda n'imbeho cyane ni ubwoko bw'inkoko bita kroira ni ubwoko bw'inkoko bita kroira narabajije amateka yazo barambwira ko zituruka mu gihugu mu Buhindi barambwira uko ubwoko kuntu zimeze ndababaza hanyuma ndagenda ndagura amagi rero kandi biranangora kuko irigira imwe ndarigura amafaranga 1000 warimpaye kuri make ndarigura amafaranga 900 hari gihe rero binsaba ko ndinda kumanuka ibujumbura kuja kuyagurayo kuko ino ntiziragwira cyane kiretse ko ubu ndiko ndaronka aho bari barazorora cyane aho n'umushinga ntaye nsanzwe ndiko ndazikurikiranira ahantu bitinya biharage ndiko ndakurikiranira ibijanye n'iby'ubworozi rero biragoye cyane kubera binsaba umuyaga nkuba kugira ngo iyo mashini ndayishire mw'amagi umuyaga nkuba rero nanje n'umu ndacirukanga sindaronka umuyaga nkuba mugabo nabanje kuja kubaza muri regide zogira bamfashe nanje ndonka umuyaga nkuba kugira ndavyikorere muhira ivyo bica binsaba ko ndinda kuja kumuhana w'umuntu kuja gupanga ndaja kumupangira kugira ndonka umuyaga nkuba hanyuma nkacashira amagi rero ndayashira mu mashini ariho ibiharuro uraba kugira irigi rizoberuke no kuvuga temperature canke humidité hamenya yuko irigi bwa rizoberuke bari muri 37,8 bice 33 no kuvuga ubushuhe 38 3.8 bw'ubushuhe n'ibindi bita humidité 60 ivyo rero mba ndabibona kuba arabinyigishije ukuntu ndabikora hacashirayo mu minsi w'18 hari ahantu catukura ya magi tuyakura aho imashini ishobora kubirikira yahindukiza haca tuyishira muri ico bita muri étape d'éclosion ukuvuga muri éclosoire ni kintu ushiramwe amagi aho adasubira kubandanya yihindukiza hanyuma kuri 19 mejuru ku munsi w'19 amagi imiswi ibitanguye kuberuka ariko nanje mba namaze gutegura ahantu nubatse hariho ama ampure ya 60 ya 70 wate afise ubushuhe kugira ngo ya miswi ndayikuye mu mashini nshobore kuyishira ahantu hashushe hanyuma kandi mba nategekanije n'incanco hariho incanco nshobora kuziha ubwo ku munsi wa mbere bita Malek ubwo kundwi bita Newcastle ubwo kundwi ya kabiri bita Gumboro ubwo kundwi ya gatatu kandi iyo ni Newcastle umwe wagahweka bagahweka kundwi ya kane ndayuha ubwo urucanco bita Hujore rwagasama hanyuma nkaca ntangura kugurisha umukiriya ndamuha imiswi imeze neza kandi ngaho Igitega rero kuhungura iyi miswi iyo bishitse nkagenda kuzana uwundi muti wagahweka ndawushikanye muhira abanshoreye ndabahamagara kugira ngo ndabahe umuti kuko nsanga ari namwishi ugenewe ko ndawuha inkoko nyinshi hari gihe ndabahamagara umukiriya yiwanje Jesse ndamutakaza tugumana tuyaga ndamukurikiranira inkoko ziwe imitimba imwe barayinigishije kandi ndanayizi cyane kuko ndayimazemwe hafi umwaka n'igice imyaka 2 ndiko ndaberuza ibi by'inkoko bisigura ko ndamaze kubona aho inkoko zigirira ingorane naho inkoko bungukira rero n'ubwoko bwa Kroira nsanzwe norora nubwo nariho n'ubundi bwoko bita Amaisa Brown n'ubwoko nabwo ne bw'inkoko zimeze neza cyane hari n'igihe mushobora kuzigira zikaba ama hybride nkafata isake ya Kroira nkayishira ku nkoko kazi ya Isa Brown ziga bita pure pondeze canke nkayishira ku nkoko kazi ziga bita pure dosheri naretse kugira ngo zibe ziganye bita ngo ni inkoko z'inyama kugira ngo zitamagi nishobore kuronka ziga nkoko zera bita pure dosheri rero ivyo byose n'ubushakashatsi nsanga ndiko ndagira mu byo korora inkoko kubijanye no kuzifungurira naho mbega ibiryo byazo ntibikugora ubigenza gute ibyo kurya biragoye by'ukuri biragoye nivyo bindi bushakashatsi ndiko ndakurikirana cyane ngomba kuzoca kwiga kubijanye n'uburyo bashobora gukora ibyo kurya by'inkoko kuko ndabona abahinga bazi gukora ibyo kurya by'inkoko jewe rero sinkunda kwikorera ibyo kurya kuko nshobora gusanga ari amayelema ibigize ibyo kurya by'inkoko nta rose nk'akarorero jewe ndiko ndakorera cyane ku duswi tukiri duto duto rero duswi tukiri duto duto ibyo kurya byayo biragoye bayita mito iragoye gukora bica binsaba ko nishikira hehe ahantu basanzwe babikora cyane bita mu mutoyi ndishikira mu mutoyi kuja kubigura rero birananziba kuko ikiro
ushobora kugura ibihumbi 2 n'amafaranga 100 byo kurya by'inkoko zukiri butoya 2 n'amafaranga 100 ndemera nkababwira nti jewe mu nzimbe mugabo mu mpi byo kurya bishobora kuba bimeze neza rero birangora cyane mugabo ndiko ndagerageza kuvyiga uburyo nshobora kuba no bikora mutama twabonye kandi n'ubundi bworozi ufatanije ni kukorora inkoko mbega hari sano ubworozi bw'inkoko bifitaniye n'ubundi bworozi twabonye bw'ingurube uri kurakurikirana nabwo nyene mu bisanzwe ubworozi bw'ingurube igicuma nabwo ndabukurikirana ko cyane mwamana ko impunzi ingurube zishikana 4 kandi ivyo kurya byazo usanga binagora ariko isano bifitaniye n'izi nkoko isano bifitaniye nuko hari gihe mbudikiriza amagi bijanye n'ivyo kugaburira ingurube hari gihe mbudikiriza amagi iyo mbudikirije amagi rero hariho amagi apfa hariho amagi bishika umuswi canke umuswi uri kuravayo bikagorana ugapfa iyo ayo magi ya ataberutse hamwe n'iyo miswi yavutse igaca igira ingorane igapfa bimfasha kuja kugaburira za ngurube kandi mwabonye ko hejuru y'ingurube narashizeho inkoko hari haho inkoko ziriko ziraga ivyo kurya birashobora kuba ariko biratera bisitibukira hasi canke amase y'inkoko ari hejuru arashobora gutibuka agatibukira hasi mu ngurube hari haho ingurube zimwe usanga kubera ingurube hari ingurube usanga nayo mase y'inkoko zishobora kuba ziriko zirayarya nayo ne nakandi kantu kuko aba harimwo andi mayere mameze neza ariko nayo mase y'inkoko yamaze gushikana mu mase y'ingurube navyo mbariko ndarondera uwundi mwavu umeze neza mu bisanzwe rero isano rifitaniye hagati y'ingurube n'inkoko nuko hariho amagi ayo magi iyo yanse ndashira mu ngurube ayateka hama ngaca ndazigaburira ingurube ngaca zibandanya zirya zimererwa neza nivyo kurya byaza nkoko hariho ivyo nsanga nahaye ingurube nivyo sano bifitaniye gasanga ingurube iri kwirakura imeze neza kubera hari ibindi iri kwiraronka kuko usanga buri mu kwezi nguma nasanze narosa amagi yapfuye ngaca ndayateka maze kuyateka aca garuka kuja kugaburira ingurube kandi kubera nabirya bibarara vy'amagi bugibarara vy'amagi ni yindi ngaburo ikomeye cyane bita calcium nayone arafasha no kungurube bugi ingurube iriko irarya ibibarara vy'amagi birayigirira kamaro nibirya bishishwa vyo hejuru ku magi birayigirira kamaro kubera iratuma igira ubukomezi kujye kuntu usanga ingurube bavuga ngo igwaye sutama igwaye ibiki ndagura amagufa yayo mugabo nabirya bibarara vy'inkoko biransahiriza mu kugira ubukomezi bw'ingurube uravye ubworozi bw'ingurube nivyo twabonye zitari nke buriko butera imbere gute bivanye n'ivyo zigaburira birakorohereza navyo uretse yuko hari aho bimwe mu bifungurwa by'inkoko biba byari byasigaye canke bica usanga biriko birafasha izo ngurube birakorohereza navyo kugira ngo ubworozi bw'ingurube bubandanye butera imbere mu bisanzwe ubworozi bw'ingurube igituma ndabukora ncanganije nivyo nsanzwe ndazigaburira ndabona ko zigira umuvuduko cyane mwana zibonye aharya azirya zikuze zikwija amezi 4 ziko zirakwiza 5 cyambona ko zifise umuvuduko cyane kubera ndazitaho cyane kuko urumva ko zishobora kuba ziko zirarya amagi zishobora kuba ziko zirarya inyama rero inkoko buri mu kwezi zuraronka ingurube buri mu kwezi zuraronka inyama uzigaburira ukaronka amagi uziha ivyo biratuma inkoko zigira akamaro usubiye inyuma gatoya hariho n'iminsi 6 amagi ari mu mashini nshobora kuyamurika nkabona ayarimwo imiswi ibandanye izoguma mu mashini n'ayandi nkuramo ayo yose iyo ndayakuyemwo ndayashira muco ntekeramwe ingurube hanyuma ingurube nkaguma ndazibandanye ndazihazirira urumva ingurube irakura neza kubera iki ubwa mbere iri kwirya amagi kigira kabiri iyo mvukishije mu minsi 21 imiswi igeya bitakunze kwivuka kuko ntivuka yose igeya ari usanga yapfiriye mu kibarara bitakunze kuvayo bivanye n'ukuntu yagundanye n'iyindi iyo rero yapfiriyeyo nayo nyenda yitekera zangurube aca nsanga ingurube rero zifise umuvuduko umeze neza kandi kigira kabiri naho ndihutira no kuja kugura ivyo kurya by'ingurube haza ndaziha kuko muri ya magi ndonka mu y'inkoko amwe agaburira twaduswi dutoyi ganda ndayigurishe imeze neza ayandi nayavamwe ivyo kurya byo kubandanya ngaburira ingurube n'ayandi yo gufasha umuryango mushinga ntahe turabona yuko ufise umuryango urafise umukenyezi ndetse n'umwana mbega mu muryango mu bijanye n'umubano umukenyezi wawe bijanye n'ubworozi ubona vyakira gute mbega kubw'umubano hari ico byo byarahinduye bimeze gute mu bijanye n'umubano kuvyerekeye ubworozi uri kurakora
mu bisanzwe bijanye n'umubano umukenyezi wanje tuvyumva kumwe kuko nabivuze ko nagize mariage mu 2019 nagize mariage ari je nsanzwe mfise ico nsanzwe ndiko ndakora rero muri ivyo nari nsanzwe ndiko ndakora umukenyezi wanje nta kazi yari asanzwe ariko arakora kurabona ko atari ubutwo turahimiriza abakenyezi ko bakora benshi bahejeje n'amashure usanga bagiye mu byo kurima bafasha abavyeyi muhira ntibarondera ukuntu bashobora kwiteza imbere tubazogira mariage rero naramwigishije uburyo nawe ashobora kubibamwo yarabibayemwo iyo ntahari ndi ku kazi arazigaburira imashini akaja kuyiraba ubu naho noba ntahari arashobora kuja gutora amagi aho nayaguze akayazana akayoza akayashira mu mashini akaregera imashini agaheza ubu yaramaze no kubikunda ikigira kabiri rero burya nasanze umukenyezi umaze kumukundisha ikintu akabona yuko ari nica kurayo na biratuma bimuteza imbere navuze ko ari inkoko zishika 18 zita izo nkoko ni nkuko nabazimugabiye narazimuhaye rero araha amafaranga akuramo nkavuga ni aya mafaranga yakoresha ico wipfuza nk'ubu yarambwiye ko hari igitenge aheruka kugura mu mafaranga yagiye araronka mu magi yagiye aragurisha rero nk'ico nta kaza kandi ariko arakora ahandi ari ngaha muhira muga amaze kumbwira ati ubiki igitenge ndagiye kukigura muri ano mafaranga nayo wegeranije ego narayegeranije nayangiye kuguramo igitenge ico acansahiriza ubu rero nawe aranabikunda kuko niyo ndiko ndagira utu turima tw'igikoni two muhira arashobora kuba nawe yamase aramusahiriza mu kuja kurorora twa turima akagirane nkaha urabona ko iyi mbuga nene nayiteyemwo ibiharage muri haheze ibiharage yarabisoromye imikubi yarariye aravuga ati bwa bundi ndiko ndabona muri bitwo turakora biratuzanira amafaranga arashobora kubona ngurishije imiswi akabona amafaranga yinjiye ayamuha tuyakoresha umugambi umeze kunuku dutegura ibi rero naryohewe najyari rero ari amafaranga nari narose muri ibinyene nsanzwe ndiko ndakora nca ndamuguriramo telefone naramuguriye telefone ku yindi bari bayimwivye ndamugurira telefone y'150 kugira nahone abandanye aryoherwa abone ko ivyo ariko arakora bifise ico bimuzanira ntahari ari we ari muhira akaronka icyo barateramirako ubu nawe usanga ari kuri Google ariko araraba ibicanye n'ivy'ubworozi bw'inkoko avuga ati reka nanjye ndondera ibindi ngira ibindi ivyo rero nivyo byose nshobora kuba ndiko ndashima ku mukenyezi wanje ariko arakora ikigira kabiri rero n'umwana usanga ariko ararya amagi nkasanga nawe yatetse iriga ariko ararya ivyo byose nibisahiriza umuryango nshobora kuba tubanye neza kandi aravyishimira bimeze neza cyane nuko rero nshuti bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega igice ca mbere cy'ikiganiro turashoboye gigarukiye ngaha ariko kandi reka cenda baha mugenzanje kaze Erashira nawe abashikirize igice ca kabiri c'iki kiganiro. Nshuti bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega nongeye kuba kaze kandi mu kiganiro turashoboye muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro turashoboye mukaba muri kumwe na Kaze Erashira kuri micro hamwe na Fernand inyuma ya kamera. Njere nk'umukenyezi nkaba nifuje kugenda nyaze n'umukenyezi mugenzanje akaba ari umutambukanyi w'umworozi akaba n'umuhinga mu bijanye no korora inkoko hamwe n'ingurube. Reka tumwe Kaze yongera bidondora. Ku mazina nanje nitwa Ines Dukezumuremyi nkaba ndumupfasoni wa Ndayisaba Gregoire. Twasanze aha muhira musanzwe muhororeye inkoko n'ingurube bega ni igiki kimaze ni ikihe ciza umaze gukura muri ubu bworozi? Ubwo murakoze hama iciza tumaze gukura ivyiza tumaze gukura muri ubu bworozi ni byinshi cyane ntavyo noshobora kuvuga ngo mare Yo tubwira bike ibimaze gushika ku mutima bike mu byo umaze kubona vyiza umaze gukura ngahanye ivyiza vya mbere. Iciza ca mbere mbona tumaze gukura muri ubu bworozi nk'akarorero muri ubu bworozi bw'inkoko harashobora kuba harimwo inkoko zita ziradusahiriza nk'iyo yashoboye gutanga amagi tugashobora kuronka udufaranga twa rasyo. Uti rero aha tubona usa neza wambaye neza uyagayaga vyose vyoba vyavuye muri ubu bworozi tubona ngaha aho musanzwe mubaye muhira. Ego byose nirata ubu bworozi kuko muri make nka jewe nta kazi mfise ariko iyo ndiko ndakurikirana buno bworozi ndabona akarusho nkabona yuko ico twipfuje kuronka dushoboye kukironka.
mukenyezi none aha muhira ni iki uterera muri ubu bworozi wewe mu gusahiriza mu gufasha umuryango ndetse n'umushinga ntawe wawe usanzwe ari umworozi? Ibikorwa nkora nkongera nkasahiriza iyo umushinga ntawe wanje atahari, iyo yagiye ku kazi nije nshobora kuzikurikirana ko nta wundi mukozi ahari azikurikirana, nije ndazikurikirana nkabona ko zikeneye kugaburirwa, hama nkongera nkazigirira n'isuku aho zishobora kuba, kuko naziyo zigiriye isuku ziroroherwa mu kubaho neza. Ibyo byose nkagenda ndabikurikirana, uko biragenda byose nkabikurikirana. Niyo bishitse nkabonamwo izimeze nk'izigwaye atari hafi, ndashobora kumutelefona nkamubwira nti inkoko ntizimeze neza, hanyuma akambaza ati zimeze gute na gute, hanyuma nkamubarira uko zimerewe, agaca amenya umuti ashobora kuzizanira, ashobora kuziha. Ibikorwa ndiko ndakurikirana muri ubu bworozi novuga ko bisa n'ibyo. Umushinga ntawe wawe yatubariye yuko hari ico ushoboye mu bijanye no kubundikiriza, mbega vyo ari vyo? Ntiyabeshe, mu bijanye no kubundikiriza ndabishoboye, naragenda bikurikirana uko agenda arabigenza, hama nanje mpafasanga navyisanzemwo nabimenye. Ubu nta ntambamyi nimwe ushobora kugira, ndetse naho tuba tutari kumwe naje nobikora. Twumvise ko izi nkoko zisanzwe zibafitiye akamaro kanini cyane ku bijanye no gufungura, mbega nibyo niko bimeze? Ziradufitiye akamaro mu bijanye no gufungura, kuko hari igihe kwezi gushobora kuba kutarahera ngo ushobore kuronka umushahara asanzwe ahembwa. Muri ico gihe rero biradusahiriza, ugasanga udufaranga two gufunga turaturose tutarinze guhangayika. Hama ku bijanye no gufungura amuhira, mbega murarya amagi? Murafungura izo nkoko musanzwe mworoye? Na cyane cyane nicyo cyanatumye nkunda n'ubu bworozi bwa cyane bw'inkoko. Nk'ubu unye hari igihe nyene bishika nk'umwana ntiyigera yifuza akarete ngo akabure, cyane najewe hari igihe nyene iyo niyumviriye kugategura umushinga ntawe wanje bitangora ngo ndinde kwirukanka ngo ngirene, cantora muri yandi nyene zita, hanyuma ngaca ndagategura bigaca bigenda neza. Mbega iyo wamuteguriye akarete canke agakoko ubona vyakira gute? Biramunezera cyane, ndabona navyo nyene biri mu bituma n'urukundo rutagongerekana cyane. None bivanye n'intambwe wateye, nakaye kamo wotera ugwaruka canke abandi bakenyezi bagenzawe bahitamwo kurera amaboko inyuma yo guheza amashure canke inyuma yo kubaka urugo bagahitamo kurera amaboko, nakaye kamo batera? Akamo notera abakenyezi canke urundi gwaruka ruheza amashure, ruriko ruraheza amashure, nuko boreka kurera amaboko bakijukira iterambere. Nka jewe nk'ibibamwo nabona umengo ni ibintu biteye isoni cyane, nkabona nk'abantu baje kutugendera ko bazoducisha mwijisho, kuko nk'inkoko zirazana umwanda. Mu gihe wagerageje kuzikorera neza harimo akarusho, harimo inyungu, n'umwanda ndibaza ngira ngo usanga atari kirenga gose iyo wabibayemwo ukabikora. Kandi ikindi noca mbwira abakenyezi, iyo ubibayemwo nturera amaboko bituma n'agasuzuguro ko mubakanye kagabanuka. Nk'ubu nka jewe ndanezerwa iyo twubakanye ashitse asanga ndiko ndazigaburira ndabikurikirana ngirante, ashitse nawe aranezererwa nanje nkaca ndamunezererwa, nkumva ibyishimo. Murakoze inshuti bakunzi urubuga rw'intara ya Gitega, turabashimiye. Igice cya kabiri cy'ikiganiro turashoboye na kigarukiye. Kuri mikro yari jewe Kazela Sheila, nyuma ya kamera yari Ferna. Murakoze. Ubunebwe n'umwanzi w'iterambere ry'igihugu, tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye. Nshuti bagenzi, mwariko mutega amatwi iganiro turashoboye, aha niho kirangiriye. Turabakengurukiye ukuntu mudahengeshanya gukurikira amakuru aca ku rubuga rw'intara ya Gitega. Ntimwagire udushikikiza aka like, comment, share, eka ndetse na subscribe. Murakoze.